Hello guys, kuri mukunzi abatabiri twaba turi kujumbura hamuriko mu kinama kuza mu kinama umusabara bisina basegera idi benshi aryohewe n'usingiza cyane reka twende twana nabo tubabaze ngene biyumva umwe canke babiri komsa tubaganye umunsi neza tubutse yuko umunsi ari umunsi w'intama umunsi abisilamu biziza umunsi donc barabaga bagahima abantu ejo fatuwe dufunze bamwe rero kuganira nabo tugatabira no kugira muco umunsi w'intama abashaka kugira subscribe like na share kuri TV yacu ya Impero TV kuri YouTube. Ilaidi uno munsi twashatse kuvugana n'umushehe mukuru yasengesheje umunsi peut-être yo kwidondera kugira abantu bamenye. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Je nitwa Sheikh Omari Chegera Churongo inama nkuru y'abashehe mu Burundi Naibu Qadi. Ubwo rero Imana yanteye iteka nshobora guhagararira amasengesho y'abantu bava mu mazone atandukanye Kamenge, Kinama, Carama na Cibitoke. Bikaba byabereye ibyo birori by'umunsi mukuru w'intama witiriwe intama mu Kinama kw'izone. None nk'umushehe mukuru abantu bitabiriye nk'uko bisanzwe nibitangaro kuko n'ijyambere ndabibona kuko abisilamu subwa mbere bahora bicara bakumviriza ari benshi dufashe nko kubice kwijana abantu nka 95% kwijana bagumye bambe 99% kwijana bumvirije inyigisho kandi bicaye hamwe dushimira Imana uko bindi bihugu badashobora kwicara hamwe nkuko byongeye n'amategeko yo kugwanya ikiza corona bagerageje kubigendera. Twaramenyereye yuko hageze yuko uyu munsi abantu barabaga bakagira iki bobe nk'umushehe byo byaraguye mu matwi ko umunsi haza kuba ibintu byo kubaga. Ibintu byo kubaga si ukungwa mu matwi ahubwo byamaho abantu baba babyiteguriye barabategura n'imbere yuko itariki imwe igera kuko n'umunsi itariki 10 za Kisilamu bama babyiteguriye ubu abantu muri aka kanya nyene duhejeje gusenga nta kindi gikorwa bagiyemwo atari igikorwa cyo kugira gute atari kugenda kubaga reka noneho nuza gucererwa gato ko muri bivanye no kukironka arahawe iyindi minsi 3 irenga ko kuko n'igikorwa kimara iminsi 4 kandi ni itegeko kuko nukwiga ku migirwa ya sogokuza abemera bose Ibrahimu Imana mwishimiye. Amin. Hama hariho amashira hamwe usanga atanga ibisada abantu bakaronka inyama kuno munsi byo bihari ko abantu benshi bitwaza corona peut-être irahari egira hari bakashavuga ati nta misada batanze ituru bimeze gute. Egome ico c'amashira hamwe agenda arafasha bamwe batashoboye kuronka gusa nabo nyene mu nyigisho turabaremesha tubabwira yuko nko mu gihe atawarose icabaga Muhammad mwene Abdullah nyakugira amaro n'imihezagiro yavuze yuko abagi abatarose ariko kandi no gusabikanya ku munsi nk'uyu by'amashirahamwe rero nukuri baragerageza cyane amashirahamwe yo nga mu gihugu cy'u Burundi nk'ama SAO na Komibu n'andi mashirahamwe atandukanye ariko kuvuga ngo byoba nk'imyaka iheze bivanye n'ibivyimbiwe kugagwa bya corona ngira bizoba nkuko byategezwa ku bindi myaka mugabo mu by'ukuri ibyo bikorwa turabizi je ubwanje ndazi n'abantu banimye amarise y'abantu aho nikora. Hari ibibanza baza gutangiramwe no munsi ibibanza gushika no mwanya je byongora gato kuko nari maze iminsi ndiko ndategura inyigisho nk'izi mugabo ibyo bibanza biriho aha amashirahamwe akorera kandi nizere yuko n'abajejwe imisigiti bagenda barabarira aho barongoye aho ibyo bintu biza gutangirwa. Nk'abantu batoba bazi ingene bagabura ivyo bicinjwa vyabo babwira iki kugira bashobore gutahura ingene bategezwa kubigabura nuko mu migirwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad nyakugira amaro n'imihezagiro nuko icambere cyo cyose no gupfa kugabura kandi sino kuva kubizana n'abantu ntibo vyakira tureke kubiha Imana ivyo bitungwa namba ari nkitegezwa kubifise imyaka 2 namba ari impene ikabifise umwaka intama amezi 6 bibe bitamugaye bitagwaye ijisho ritarapfuye bitaravunitse gutyo hama rero ingene baza kubigabura nuko wabaze nabategerezwa kujya ko hanyuma kibuka abantu aho nikora abakene n'aboro gutyo bagasabikanya n'ababanyi n'abatarabisilamu bakabibuka. Nkuno munsi nk'abisilamu bashobora bapanga gukora ibindi bintu biri kinyume y'idini ubahanurike mu bisanzwe. Abisilamu bakora ibitandukanije n'umunsi mukuru nk'uyu
bariko baramaramaza idini je no bahanura yuko hari umunsi ukunezerwa kandi umunsi wo kunezerwa n'Imana iranezerwa mu gihe rero umuntu yo hakuyo nejereje Imana yo ishavuza urumva Imana nayo icishavura kandi urumva ntishobora kumuhezagira kuko dutahura yuko mu biringo nk'ibi ni umwanya wo kunezerwa n'umwanya wo gusenga ushimira Imana kuko ari nabandi bipfuje gushika mu munsi nk'uyu mugabo Imana ntiyabibashoboje urumva rero hako ushimira Imana ukayigarariza utegeza gusenga gatanu ku munsi utegeza kwigisha ibyiza ukabuza ibibi ugafasha abantu mugo wiriwe mu bintu Imana idashima nk'inzoga akamari urumogi n'ibiki byose n'imiziki urumva Imana ihabishavura rero yuzo nabiguhanira wanashaka rero icyo nicyo gikorwa c'abantu umwe wese mu nyigisho tuba twahanuye ku munsi nk'uyu. Murakoze cyane kuno munsi. Yego namwe murakoze. Mugira umunsi mwiza. Wa twese. Kuri uno munsi nyene tuba duhuye n'undi mushinga naye akaba yatubwira nyene yiyumva kubera no munsi mbere ngano bose baryohewe barahimbawe. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku bantu batakuzi canke nubo bakuzi ushaka kwidondora? Je nitwa Imam Nirishira Jumatano akaba ari jewe ndongoye iki kibuga mu kugitegura ukuntu tugitegura kugira abantu bashike gusenga nije ndabirabi byonye. Kuno munsi abantu donc abislam bose twahimbaje umunsi mukuru w'intama hariho ukuntu twari tumenyereye babaga tukaronka ivyo dutanga ivyo dusigaza kuri wewe ubona hariho changement n'ingene ubona corona yagisibije? Byukuri bwa mbere na mbere turanezero ko Imana yadushikanye kuri uyu munsi uri hejuru umunsi wo kubaga bivuye ku migenzo y'intumwa yacu Ibrahim alayhi salatu wasalam mu gihe Imana yamubwira yuko ategereza kubaga umwana wiwe Ismail hama bashise ku ntego yo kugira ico gikorwa Imana yakibona ko ikigeragezo yabahaye bakibagitoye ikibaha inama babaginama ikiba umugenzo ku bayisilamu bose n'igihe intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaza yaciye aduhimiriza yuko hageze uyu munsi tutegezwa kunezeka kuko n'umunsi Imana yaduhaye kunezerwa mu minsi igize umwaka wose. Kuri ubwo rero kuvuga yuko hari guhinduka bivanye na corona nivyo kare harashika hakaboneka imfashano zivuye hanze abantu bakaronka ibibagwa za kubaga ariko no munsi nibiboneka yuko izo mfashano ziba zarabonetse ariko kuri umuntu wese umwe kuri we abishoboye ategerezwa kubaga simbaka bishike yuko umuntu ategerezwa kuronka imfashano ku Muislamu wenyene abishoboye kubaga ashoboye kubaga inama ashoboye kubaga imene ashoboye kubaga inka cyangwe ku bihugu by'Abarabu no kubaga ingamiya tuvuga mu Kirundi indogobwa birarekuriye ko umuntu abishoboye inshallah. Nguno munsi tugiye apaho yuko uri umuimamu okay tubivuge kibuntu kuntu uyumva gute muri wewe? Je ndanezerewe ko Imana yashikanye kuri uyu munsi uraza abantu benshi bivanye n'ikiza cya corona hari abitavye Imana hari abandi bari mu bitaro ariko twebwe no munsi turidegembya raba ukuntu twasenze twegeranye kubera ki dufise ukwemera kwacu ariko hari ibindi bihugu babahaye kwigabura imice kugira hagati yabo agendamo imetero imwe ariko twebwe twasenze turi hamwe bisigura yuko binezereje ukuntu Imana yadusigiye yaturekuye tukidegembya muri twebwe. Yego murakoze cyane twagerewe namwe kuvugana namwe. Yego sawa. Waislamu wote na mimi pia nikiwemo Muislamu najisikia furaha sana kuona sisi wote tumekusanyika kusali Eid al-Hajj. Salima, ni jambo gani unaweza kuambia Waislamu wa Burundi? Okay, kuambia tu Waislamu wote Burundi kwa siku ya leo wasimshirikishi Mwenyezi Mungu. Kwa siku ya leo waende watu wale manyama waenjoy wafurahi, hapana kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Siku ya jana ya Arafa. Yaani nyama leo tunakula nyama za kuchoma. Kwa na nyama aje home. Tu adresse basi uji. Nikusisi vitu kino na sisi. Asante. Sasa siku ya leo unajisikia aje kama Muislamu? Najisikia furaha sana, namshukuru Mungu kumefikisha siku kama ya leo. Si kwa ujanja wangu. Sio kwa ujanja wako, ni kushukuru Mungu. Wewe kama Muislamu, ni kipi unaweza kuambia Waislamu wote hapa Burundi au nje ya Burundi siku ya leo? Nikiwatakia Eid Mubaraka, waenjoy penye wao.